Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka hanini ko yariko aravugwa mu gisata c'umutekano ndetse no mu gisata ca politike. Ni amakuru tuza kugaruka hanini kubeje gutangazwa na Pacifique Ninahazwe ngo leta yanse gutangaza mu gitero cabereye i Buringa mu ntara ya Bubanza. Ni mu gihe hari utubazo tugenda twibazwa na benshi mu banyagihugu bibaza uti ese uyo muhari iyo winjiye mu gihugu woba uca ese imbibe ntizikingiwe? Ibi vyose muraza kumviriza inyishu zavyo. Ni mu gihe abanyagihugu b'i Buringa bemeza ko batatabawe mu gitero cabaye hirya yeje mw'ijoro, hakaba hari kwigenekerezo ya 25 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ngo mu gihe Leta Tabara yo ivuga ko yateye ibirindiro bibiri vy'igisirikare icari kwa Ndomboro n'icari ku kiraro ca Mpanda, abanyagihugu nabo bavuga ko abasirikare bataye ibirindiro biruka kwinyegeza, n'ubundi ivyatumye biruka kwinyegeza mu mihana, aho abo banyagihugu batangaje ko Leta Tabara yakurikiye abo basirikare ica ihitanisha abanyagihugu irica. Iki kikaba kiri ngo mu bintu bitamenyerewe n'ubwa mbere humvikanye ivy'ibitero vya Leta Tabara abasirikare b'igihugu bagahunga. Ibi vyerekana ko uwo mwaro ushobora kuba uri kuraja ku rundi rugero utahorana mu bwinshi no mu bushobozi bwawo. Hano rero ariho utubazo twinshi duca dutera twaduka. Kubera iki leta ataco yakoze kugira ngo yongereze umutekano ku nkengera za Rukoko? Kuba abasirikare barataye bagahunga Leta Tabara bisigura ko babonye ko batewe n'ababarusha ibitigiri n'ibigwanisho. Iyo umusirikare abonye ko atangufu afise zo guhangana n'uwamuteye, birazwi ko aca akora ico bita repli canke withdraw. Gitero ca Buringa kibaye amezi abiri gusa inyuma y'ico ku mutumba wa Vugizo mu Gatumba. Ndabibutse ko nico gihe abasirikare batagiye gutabara abanyagihugu. Utwo turere twose tukaturi ku nkengera z'ishamba rya Rukoko. Bati kubera iki inyuma y'igitero ca Gatumba leta itongereje abasirikare n'ibikoresho vyabo aho ku nkengera za Rukoko, kandi bizwi ko abatera bazanana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo? Iki ni ikibazo ngo leta ikwiriye kwishura, kandi vyiza ko leta ihoza imiryango yabuze, ariko birahambaye ko isigura impamvu idafata ingingo zikwiye zo gukingira abanyagihugu. Ngese yoba itagifise abasoda bakwiye? Ikindi kibazo ca kabiri gica caduka, batayo zarungitswe gutera Leta Tabara muri Sud Kivu muri Kongo zoba zimaze iki? Imyaka hafi 3 iraheze harungitswe abasirikare b'u Burundi muri Haut Plateau za Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kugeza ubu hari abasoda b'u Burundi barenga 1000. Abo bose bitwa ko bagiye kugwaneza Leta Tabara mu birindiro vyayo muri Kongo kugira ntisubire gukora ibitero mu Burundi. Ivyo vyaratumye atagitero ca Leta Tabara kivugwa mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2022 ndetse no mu mezi 11 y'umwaka w'ibihumbi 2023. Ariko kuva muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 hariko haraba ibitero bitari bwigere biboneka. None babasoda bari Hopat ubu bariko bakorayo iki? Woko ubagwana nawe yamaze kugera mu Burundi, aza gutera aciye hehe? Asubirayo gute kandi ari we bacunze? Mu mwaka w'ibihumbi 2022 Reverend Ndikuru yari yatangaje ko Leta Tabara yaheze ko abarundi tayo bazosubira kumva. Ese none ibi biriko biraba ni ibiki? Biravugwa ko Perezida Ndayishimiye aronka amadolari 5,000, no kuvuga imiliyoni 25 z'amarundi ku musoda wese barungitse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo vyatumye bambura igihugu ingabo zaco zishorwa kwa Felix Tshisekedi muri Kongo. Ikibazo kibaza ati ubwo izi singaruka zo kuba Burundi bwaragiye kwivanga mu ntambara yo muri Kongo. Ubu amakambi menshi arera, ibirindiro vyinshi vy'abasirikare vyarafuswe, ibindi bisigara ko abasirikare b'intica ntikize. Reverend Ndikuriyo wenyene muri Nzero uyu mwaka yavugiye mu Cibitoke ko
igihugu atabasirikare gifise, ari nabwo yaciye ahamagarira imbonerakure kuja mu nyigisho zo gucungera igihugu. Ibi bishobora kuba arivyo bisigura impamvu rukoko idacungerewe uko vyahora. Mu ncamake ngo ubukunzi bw'amahera buri mu barongoye igihugu buriko buratuma abanyagihugu baja mu vyago vy'umutekano muke. Ingwano ya M23 muri Nord Kivu iriko irakwegera igisirikare c'u Burundi mu buryo bwinshi cane. Batayo indwi z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Indiri z'abasoda b'u Burundi bariko bapfira muri Kongo. Abasirikare barenga 200 barapfunzwe bazira ko banse kuja kugwana mu ntambara batumva. Abandi basirikare batazwi igitigiri barahunze igisoda c'u Burundi. Abo bose ni abo baye bariko baratabara abarundi muri kino gihe. Bamwe bati M23 ubundi nta cipfa n'u Burundi, hasigiye kuraba no kuba leta y'u Burundi yagiye kurondera umwansi mushasha muri Kongo. M23 navyo nyene bitazotuma Red Tabara ironka inguvu itahorana. Ubwo kwita Red Tabara umuhari w'iterabwoba woba ari wo muti w'iki kibazo. Inyishu ya President Ndayishimiye kuri Red Tabara no kuyita umurwi w'iterabwoba. Uko nyene ni nako leta z'imbere zahoze zita CNDD FDD kiri ku rugamba. Yo mbere banayita ibikomeye kurusha ngaho. CNDD FDD bayita Mouvement Tribal Terroriste Genocidaire, no kuvuga umuhari w'iterabwoba ugenzwa n'amacakubiri y'amoko kandi ufise intumbero y'ihonyabwoko. CNDD FDD yarongeye irashirwa ku rutonde rw'imihari bita Force Negative yagwanira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko ivyo sivyo vyahejeje intambara ya CNDD FDD. Ubwicanyi buteye ubwoba CNDD FDD yarabukoze. Uburorero ngo n'ubwicanyi yakoze mu seminari y'Ibuta mu mwaka w'1997 buhitana abana b'abanyeshure 40. Ubwicanyi bwahitanye abantu barenga 600 cane cane abana n'abakenyezi. Mwikambi yabateshejwe izabo ibugendana muri Mukakaro umwaka w'1996 hakaba kandi ari n'igitero cahitanye abarenga 80 mw'ihinguriro ry'icayi Iteza muri komine Bukeye muri Mukakaro mu mwaka w'1996. Ico gihe CNDD FDD yaratutswe ibishoboka vyose, ariko urugamba rwayo rwahejejwe n'ibiganiro naho itigeze ifata agatumba na kamwe ko Burundi nk'uko Reverend Ndikuriyo akunze kubivuga. Ngubwo Red Tabara yo izohezwa n'ibitutsi be n'urugamba rw'igisoda. Red Tabara ivuga ko isaba leta ko yotunganya ibiganiro bidakumira biyihuza n'abanyepolitike bose be n'abandi bose bafise ico bavuga ko kungene Burundi butwawe. Ivyo Red Tabara isaba bisanzwe bivugwa n'abandi batari bake mu gihe hari abarundi batakirekuriwe kuba mu gihugu cabo ahubwo bitwa abansi b'igihugu. Ubwo ngo usavye ibiganiro ku neza y'igihugu aba asavye amananiza. Abarundi bazoronka amagorwa angana gute kugira leta itahure ahari inyungu y'igihugu? Mu bihugu vyose kw'isi abagabo bemerwa nk'intwari zidasanzwe n'indongozi zashoboye gutahura ibibazo bihanze ibihugu vyabo maze bagatora umuti ufatanya abana bose b'igihugu. Ngubwo President Evariste Ndayishimiye ngarabishoboye kuba muri uwo murwi w'intwari canke bizosaba ko haboneka uwundi mukuru w'igihugu abona kare ineza y'u Burundi, ngo kazoza niko kazobihishura. Reka nk'uko vyanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe ngarangize yibutsa ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa, ko ata muntu n'umwe ari kure kwaka ubuzima mugenzi we. Kwica abanyagihugu ataco bazira kandi batagira ibigwanisho vyo kwivuna n'icaha gikomeye. Ivyabaye iburinga kwigenekerezo 25 Ruhuhuma uyu mwaka w'2024 co kimwe n'amabi yaranze izindi ntambara mu Burundi biragatsindwa. Uvuga ko akunda Burundi yokora ibishoboka vyose kugera abarundi baruhuke aya mahano, ahubwo basubize hamwe nk'abavukana. Ni mu gihe n'ubundi leta y'u Burundi isaba u Rwanda kurungika abarongoye umuhari Red Tabara ngo bacirirwe urubanza. Leta y'u Burundi bicishije ku munyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Jerome Niyonzima isaba leta y'u Rwanda kurungika abarongoye umuhari Red Tabara ucumbikiwe mu gihugu c'u Rwanda ngo bama bateye abenegihugu bitekaniye. Nyuma yaho kuri uyu w'Imana umuhari Red Tabara ukoze igitero Buringa mu ntara ya Bubanza kigahitana abantu n'ibintu bitari bike. Jerome Niyonzima agira ati
umugwi w'iterabwoba witwaje ibigwanisho Red Tabara warateye umuryango wari usanzwe uri mu kigandaro iburinga mu ntara ya Bubanza kigahitana abantu n'ibintu bitari bike aho abantu 9 basize ubuzima n'abakomeretse 5 imodoka 2 n'ipikipiki zaraturiye hamwe n'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD irasambugwa. Leta y'u Burundi iratera ivyatsi ico gitero kigayitse cakorewe bene gihugu bitekaniye bakaba bari basanzwe bari mu kigandaro. Leta y'u Burundi kandi ikaba ihojeje abanyagihugu baburiye baba muri ico gitero kigayitse. Leta y'u Burundi irasubiye ngo kwiyamiriza inyifato y'igihugu cy'u Rwanda y'imyimenyerezo n'ibigwanisha umuhari w'iterabwoba Red Tabara udasiba guhekura abarundi. Leta y'u Burundi gasaba leta y'u Rwanda kurungika abarongoye uwo murwi ucumbikiwe n'u Rwanda baciriwe urubanza. Uwo muhari Red Tabara ukaba warahavuye wemanga ko ico gitero nk'uko tubisoma ku rubuga rwawo rwa X canke se rwahoze rwitwa Twitter, umare wamenyesheje ko wakoze ibitero bibiri buringa mu ntara ya Bubanza. Uwo muhari waheruka gukora ikindi gitero cari cabaye muri Kigarama mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 mu Gatumba cahitanye abantu bashika 200. Naho nyene uwo muhari waremanze ico gitero. Leta y'u Burundi rero ikaba n'ubyagiriza leta y'u Rwanda ko iri inyuma y'ico gitero. Uheruka leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kugara imipaka bihana n'igihugu cy'u Rwanda kubera ifasha imigwi y'iterabwoba biza guhungabanya umutekano mu Burundi ivuye mu Rwanda. Imigenderanire ikaba yarasubiye gutosekara. Ati intambara irasenyura ntiyubaka, nta vyiza vy'intambara. Abafise ivyo basaba bakwiye kubisaba biciye mu nzira z'ibiganiro ariko batishe inzira karengane. Leta y'u Burundi ngo nayo kandi irakwiye kumviriza abo bahungabanya umutekano w'abanyagihugu ico bipfuza hama batorerwa umuti igihugu kibe mu mahoro. Leta y'u Rwanda nubwo bayagiriza ibi vyose yo yama ibihakana. Chanda subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigizwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure no Mpuza TV Imana iba hezagire.